Hello friend and family, ndabagumbiriye mwese kandi abahaye kaze kuri Duso Learning TV. Muraho murakomeye mumeze neza. Iminsi myinshi nari narabuze, nari nabaye occupé gatoye ariko nagarutse kandi no kubaha ama video ku mwanya. Ubu nzoba ndabatanga video kuri Duso Learning TV ku munsi wa mbere. Misi yose rendi nzoba ndabaha video, ariko bizogera igihe ndabahe video zibiri maze kwipanga neza. Yego. Hanyuma nkuko mubimenyereye kuri Duso Learning TV no guteka. Kenshi turateka kabisa kandi tugateka imfungurwa zimeze neza, ibintu ushobora kwitegurira uri muhira byoroshe bidasaba ibirungo byinshi cyangwa ibintu bizimvye cyane. Oya, ibintu byoroheje umuntu wese ashobora kwikorera, ashobora kwitegurira ari muhira. La fois passée igihe hariho video nakoze ndabayereka ukuntu umuntu ateka inyama z'ibitunguru. Ni nyene ndiko ndabereka inyama z'ibitunguru zimeze neza, ziryoshe z'akanovera, ata bintu byinshi bikenewe kiretse ko ufise inyama n'ibitunguru hama n'utundi turungo tworoheje. Uyu munsi rero naho nyene ndabereka ukungene wotegura inyama z'ibitunguru mu buryo bworoshe cyane kandi zinatetse. Nizo natetse muhira bisanzwe, ibintu nkeyi nyene nakoresheje inusu y'inyama kandi twafunguye neza kandi ibintu biryoshe bidatwaye uburyo bwinshi. Muri video iri ngaha kuri iyi channel, iyo nari naberetse ukuntu wotegura inyama z'ibitunguru, nari natetse mu rubanza, hari mu rubanza hazari inyama nyinshi. Uyu munsi duteka inusu y'inyama. Ushobora kuba uri muhira ukavuga ati ngomba kwirira inyama, ugenda ukagura akanusu k'inyama. Ingo uraba ukungene wotegura inusu y'inyama y'ibitunguru uri muhira, ugafungura n'abawe mukaryoherwa. Fata isafuriya, hanyuma ushiremwo amavuta makeya, ngira murabona utu tuvuta nashizemwo. Ushiramwo za nyama, hanyuma uhejeje kuzishiramwo ufundikira. Gusa bisaba kushiramwo umuriro uri moyenne, pani umuriro mwinshi cyane. Shiramwo umuriro uri moyenne, amakara ari moyenne, hanyuma ugaca ufundikira. Urabona ko inyama zifitiyemwo amazi, aya mazi niyo azihisha. Mugabo mu gihe uguze inyama ugasanga zirakomeye, hari inyama usanga zigumye, bisaba ko wongeramwo utuzi dukeya. Nkanyiramwo n'indimu kugira ngo zorohe. Hanyuma nce mfundikira zishe. Murabona ko inyama ziriko zirasha, amazi yiyongereye, amakara agereranye. Hanyuma reka mbe ndakatagura ibitunguru nza gushiramo. Hanyuma reka ndabisabire bakunzi banje, bakunzi ba Duso Learning TV. Maze kubona ko mfise abakunzi benshi, murankunda mugakurikirana ivyo ndabakorera. Mugabo abantu benshi barandabira video ntibarakora subscribe. Abantu bayiziraba n'abantu batakoze subscribe. None gashaka kubera iki mutayikora? Kubera iki mutayikora kabisa kugira ngo munteze imbere, kugira ngo channel yacu nayo nyene itere imbere nk'izindi. Muze murandabira video, hanyuma muyisangize n'abagenzi banyu. Muhejeje mumpe na comment, mumpe commentaire aho munsi, hanyuma tubandanye dukora ibyiza byinshi. Ubonye video ukabona urayikunze, ukabona ko nakoze ibintu byiza, ucugira j'aime. Abantu banyandikiye, abantu mwagiye duhurira mu nzira mukambwira ati ko wahevye kuduha video, tigaruka uduhe bishasha. Nagarutse kandi muri abantu banje bagaciro. Yego. Murabona yuko inyama y'amazi yaheze, hasigayemwo
ya mavuta nashiramwo, kandi n'inyama murazi ko ziba zifitiye amavuta, hariho n'amavuta yiyongeramwo kubera ari inyama. Mu gihe rero ushitse ngaha urabanza ukumviriza ko zoba zahiye, wumvise zitarasha urongeramwo utundi tuzi dukeya ugasubira ugafundikira hanyuma zigasha neza. Jewe mugabo numvirije nasanze zahiye zimeze neza, kuko je naguze inyama zoroshe zitagoye. Urabona ko harimwo amavuta, aya ni yayandi nashizemwo kare. Aha rero ngomba nshiramwo vya bitunguru, ngomba ndabanza ndindira inyama ndamere nk'uzikaranga nyene zihindura irangi, hanyuma nshiramwo vya birungo bindi bisigaye. Mugabo nibagiye gushiramwo umunyu, kuba nawushizemwo kare ngenda ndawushiremwo ngaha. Hari abantu bantwenze barantwenga bakanyandikira bantwenga, umunsi ndababwira ko ikiro k'inyama kivamwo 24 morceaux. None iyi ni nusu, ntibona ko yavuyemwo 12 morceaux. Mfise tungurusumu, mfise poivron, mfise na seleri. Ubu ndabisiye mu kablenda hanyuma nze kubikoresha. Ivyo ni ibirungo vyoroheje umuntu wese ashobora kubironka. Murabona ko ibitunguru vyamaze gusha, ngo mace sukamwo vya poivron, muri za poivron, seleri na tungurusumu. Hanyuma nshiramo utundi turungo, nshiremo poivre noir na magi, kamwe kacinze amatora kazohava kaduhitana. Ndavanga hanyuma nce mfundikira, ndagaruka mu kanya ndabereka isosi.
Voilà une sauce. Mwabonye isosi y'inyama y'ibitunguru. Inyama y'ibitunguru, isosi imeze neza cyane iryoshe. Akamoto kari ngaha. Birarenze. Karibu abantu bari hagufi, abantu baguma bambwira ngo sindabaha. Nukuri karibu muze dusangire isosi. Iraryoshe, iramota. Kandi mwabonye ibintu nakoresheje mu kuyitegura ni ibintu byoroshe. Ukeneye inyama, ukeneye ibitunguru, ukeneye agapwavuro agapande kamwe, ukeneye uduseri twa desa canke twijana, ukeneye na tungurusumu ya 5. Sivyo? Na magi, umunyu, amavuta mwabonye kuno nakoresheje utuvuta duke, kandi iyi sosi iraryoshe. Ufise uburobe ukoroka neza, ufise ubugari ni sawa. Reka nshire ku isahani murabe, raba mana yanje. Ukeneye iki kugira uteke iyi sosi? Ubuziki kugira uteke aka gasosi kameze neza k'inyama y'ibitunguru. Ndagushimiye rero we wabanye nanje mu kuraba iyi video, ukabishikanye ngaha. Imana ikumpezagirire, iguhe ico umutima wawe wifuza. Video zo kuri Dusolening TV zigoma ziraza umunsi ku munsi, turi kumwe kandi ndabakoza ku mutima. Muri abantu banje bo ku mutima, bandanye mu bisangiza n'abandi nabo nyene baze birabire ibyiza byo kuri Dusolening TV, uko noteka inyama z'ibitunguru zimeze neza z'akanovera utazokwibagira. Bye bye, ndabakunda.